kenshi abarundi twibaza yuko uburundi babuzi ariko ubusohotse hanze no kubwira ko abarundi uburundi abantu batabuzi bo hanze abanyamahanga ntibabuzi kuko babyita imvi Burundi bavuga ati sa uva hehe babyita imva mu Burundi bavuga ati Brunei yapana Burkina Faso Burundi nukuri kwa amadolari 8,000 ku kwezi ufata ayo mahera utari muri chômage byogora cyane kugira umuntu akubwira ati genda Burundi uza guhembwa umiliyoni ni miliyoni uza kuba directeur general muri ahantu muri gouvernement uhembwa 500,000 ni dolari 150 canke maximum madolari 200 mbwira uwo muntu ntayo bari akunda igihugu gute yoza kwemera gukora amadolari 200 akorera amadolari 5,000 none igihugu kinini ubu muri Canada turi kuko ndishiramwe ndafise ubwene guhu muri Canada turi miliyoni 37 n'igice zababa 37 nuvuga inshuro zitatu abarundi turi miliyoni 12 inshuro zitatu mu gahugu gato ya Burundi ako cyo ni igihugu gifise 337 fois plus grand que le Burundi kikaba kirimo gusa abarundi inshuro zitatu ni kinini cyane cyane gose nicyo gituma cyashizeho programme ya Citizenship and Immigration Canada zadire kwimukira muri Canada no kuronka ubwenegihugu muri Canada ni programme officielle ya gouvernement ya muri Canada kwimukira muri Canada rero abantu benshi barakunda kugerageza kuja muri Canada abarundi abaringa anye bo abumvise ngo abamenya ko abo tuhura nkababwira ati i Toronto bama baje bandondeye ati tufashe uduhe invitation dufashe tuje muri Canada hamwe nizere ko abariko barakurikira ikiganiro bataca baza ati ndabafashe kuko ntivyoroshe mugabo bamenye yuko hariho programme yo kwimukira muri Canada cyo kimwe na Australia d'ailleurs Canada Australia Nouvelle Zelande hariho ma programme yo kwimukira hariya kuko nibihugu bininiya bitafise abantu benshi mwemeranije na ministre wa education muri Quebec mukamukonvenka arashobora guhanga amabosi 200 abanyeshuri amabosi 200 abanyeshuri b'abarundi bagiye kwiga hariya ayo mabosi 200 ntahuriye na $23,000 byari gutwara iyo projet yose yari gutwara ntaho bihuriye $23,000 ni bourse y'umwana umwe na nyene ntakwiye ariko ntibyashobotse tout simplement il y a un problème monsieur Pacifique il y a vraiment un problème hariya chaque 2 ans ama université rahindura ama parc informatique ama ordinateur ama imprimante 2 ans kacu usanga bazirungitse mu bihugu bidatunze nka za Haiti za Colombie hariya muri Amerika Latine kuko bo bazi kuza kubirondera chaque 2 ans turashobora kuronka par exemple ama conteneur nka 10 yuzuye ama ordinateur uko propose mu ma université Ngozi hehe Igitega Yes bakunzi ba Peace International TV turabaramukije aho muherereye turaramukije bari mu gihugu turaramukije n'abari hanze y'igihugu mwese mudukurikirana ni mwiriwe ni mwaramutse bivana naho umuntu wese aherereye reka kandi tubashimire mwebwe mwese mudukurikirana abamaze kugira subscribe abagira like abagira share na comment turabibashimira tugusabe nawe utarabikora kugira ngo ubikore ibiganiro byose bica kuri PITV ubibone kandi bigushikire bitagoranye hanyuma kuri microphone muri kumwe na Pacifique Nduwimana kuri kamera za PITV murabona yuko ibintu byahindutse twagendeye mu mushingantahe mutama mwubahwa bamwita Esaïe reka tukuramutse
nyakubahwa. Murakoze cyane Monsieur Pacifique Nduwimana, kandi nabo mwegendanye ndabaha ikaze aha mu rugo rwacu. Hanyuma ngige ko ndamutse n'abakunzi ba PITV bariko baradukurikirana. Nabo nyene ndabahamagarira kugira subscribe. Murakoze cyane. Hanyuma kumbure kubatabazi urashobora kwidondora. Ego cyane murakoze. Jewe nitwa Esaïe NTIDENDEREZA. Nkaba bahani Bujumbura mu Kigobe, nahora nkora ku kigo bahora bita API, ubu citwa ADB. Kare yari agence de promotion des investissements, uno munsi bahinduye izina yitwa ADB, agence de développement du Burundi. Rero nkaba mperuka gukukuruka, ubu banyita umukukuruke kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Ego muri make n'ivyo bindi turabigaruka ko ndibaza. Ego ndi Murundi, nkaba navukiye ku Muzinda, abavyeyi bakaba bavukiye mu komine Mutaho. Nkaba naronse n'amahirwe yo gusohoka hanze mu bihugu bitandukanye, nkaba ubu mba mu gisagara bita Toronto muri Canada. Muri make n'ivyo bindi turabigarukako. Ego akumbure tubandanije tukiri ngaho nyene, mvukana n'abana bangahe, bavyeyi baracariho, bimeze gute? Ego sinivukanye je nyene. Mvukana n'abana batanu, kono bivuga ko umwe yari yitavye Imana. Bon, abakobwa bane bashikanje n'umuhungu umwe yadutanguriye nawe nyene yari yitavye Imana. Donc muri rusangi turi batandatu. Ego hanyuma mashure yanyu mwize iyo nyene muri Canada, iyo muba canke twagombanye n'ugo rugendo mu rutubwire. Urugendo ni rurerure. Urugendo n'ukuri ni rurerure. Kuko nababwiye navuke ku Muzinda, ariko nk'ifite imyaka 6 twaciye twimukira hano i Bujumbura, mu gisagara ca Bujumbura, ahantu bita ku Interekwa, umuryango wose. Ico gihe papa yakorera abazungu baba missionnaire, bakora ku radio bita Radio Kordak. Yakora ibiki, yari umuzamu. Yari mu security n'uburyo bukiya cyane, mugabo yashoboye kuturungika ku ishuri. Rero nizi gisata ca mbere mu Ngagara, kuri quartier de Protestant. Hanyuma ikindi gisata cha primaire nyene nakimariye muri Kongo. Iyi Kongo ya hafi ahantu biti Bubembe. Hanyuma mbandanya amashuri makuru secondaire Ibubembe nyene, igisata kimwe. Ikindi gisata ahantu bite kiriba kuri Ondes, niho naronkeye diplome ya humanité kiriba haruguru ya Ondes. Hanyuma nkuko abandi bose bagerageza kurondera baje imbere, nacengerageza kurondera bourse. Nsubiye inyuma gatoya, navuye mu Ngagara ngenda muri Kongo kubera intambara ya 72. Turaronka bourse ya HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Niyo yanyigishi, niyo nigiye ko gushika ndonka exeta, diplome ya exeta, umutsindo, urupapuro rw'umutsindo rwa exeta. Hanyuma nca ndabandanya ngenda Dar es Salaam, nca ndonka bourse yo kuja kwiga hanze mu bindi bihugu vya Afrika. Narasa baratubwiye ngo tusabe tugire demande aho dushaka mu université ya Afrika. Ndasaba muri Egiputa, ndasaba muri Togo, ndasaba muri Cameroon, ndasaba muri nasabye hose. Uraza uri umujene uvuga ati reka ntande chance ariho hose. Aho nasabye hose baranyemereye kuko nafise amanota meza, nari nabaye wa kabiri muri Exeter. Hanyuma mpitamo kuja muri Senegal.
bo peut-être kugira ntwenze aba peut-être abari kubatumviriza ngase kubatwenza nukuri ukiri jeune t'as des rêves ukiri jeune t'as des rêves aho se bari banyemereye kuja kwiga niki kicatumye mpitamwo Dakar Senegal twakumwe n'undi muhungu daye twari babiri twari twaronse iyo bourse nukuri twavuze ati tugiye kuri indege ubwa mbere tukimenya ko tuzogenda twabimenye nk'ukwezi avant ko tuzogenda kira munsi niko ndaraba mu kirere indege navuga ati hariya hantu nzohagira rero kugeza umunsi uragera kuja gufata indege rero twari twafashe mu tugende Dakar kubera twarabye kuri carte sinzi ubwo bayita carte mu Kirundi carte d'Afrique ikarata ya Afrika turaraba kure par rapport yi Dar es Salaam twari turi tuvuga ati hariya niho kure niho twamara amasaha menshi mu ndege nukuri niyo yabaye motivation kabisa ego hanyuma rero mwagiye kwisanga mu gihugu ca Canada gute mu gihugu ca Canada reka peut-être nagato tugaruka gato kuri iyo Dakar tugiye muri twagiye Dakar narahize gushika ndonka masters muri economy c'est muri macroeconomie na planification et puis narigeze no kugira ubuntu cyangwa kugirwa amahirwe yo gukundwa n'abanyeshuri bari yo kaminuza barantora ndabatwara dans le cadre ya association yitwa ISEC Association Internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales twara abahiganwa bane natsinze n'amajwi 72 byabaye gitangaza kabisa donc mu myaka 2 nari president wa ISEC n'ubugiye kuri internet ukarondera ukavuga Esaïe NTIDENDEREZA uraraba harusanga handitse NCP bisobanura National Committee President iyo titre yarampaye amahirwe yo gusubira kuronka yindi bourse itari ya Haser yo kubandanya amashuri mu Busuwisi nacenye nenda kubandanya post masters muri Suisse tubaza kugaruka ku kibazo nyamukuru kuri teme nyamukuru y'intuze y'igiteramo me n'uwundi murinde twagize kuja hanze kuza kurondera hanze sinavuze ati ngarukire muri Senegal nace ndonka amahirwe ndaronka umuntu umugira neza ndihira bourse nukuri byaranyoroheye kugenda ko ndazi muri misa bagenda ntiboroherwa bamwe bagenda no mu majoro bakagenda n'amatoroshi n'ibindi jewe nagiye ndakigwa neza nshikira mu nzu y'abazungu mu nyuma heze nk'amezi 2 niho namenya nuko aho nashikiye nyeneho yaronse prix Nobel donc nabana n'umuntu yabonse prix Nobel nkaba Gorbachev nkaba Obama nkaba Dalai Lama abantu bakomeye cyane nawe yari yaronse prix Nobel muri physique mu mwaka wa 1984 n'umutama yahora yitwa Simon Van der Meer mu Hollande yabe Geneve byarambiriye akamaro cyane niwe yarisha amashuri yanje nk'ivyo ndabandanya ndaheza amashuri kuri Université ya Geneve ntangura gukora Geneve ndaha imyaka 12 inca mpitamwo kwimukira muri Canada muri make nivyo nuko kuko nashitse muri Canada ego kumbura ngira ngo turaza kugaruka ku buzima bwo mu Suisse ubuzima wabayemwo muri Dakar ubuzima wabayemwo muri Canada ariko reka tubanze tuganire ikiganiro nyamukuru ku bakunze ba PITV tugiye kuganira iki gihugu cacu kiri ku muvuduko w'iterambere niho kigomba kushika ariko kandi turabona n'ubundi muvuduko ugwaruka uriko kumbure uraja guhiga ubuzima hanze y'igihugu muri ivyo bindi bihugu mu nzira zitandukanye rero uyu mutumire araza kudufasha
kutubwira kumbure arafise experience, murumva ko yize economy, arafise experience yo hanze, araza kutubaza ico bifasha ku gihugu, igihugu kiri mu nzira y'amajambere kiriko kiratera imbere, hanyuma gwaruka go muri ico gihugu nago rukaba gwipfuza kukivamwo rukaja hanze kurondera, mbega biraheza bigafasha iki gihugu mw'iterambere? Murakoze cyane. Ico kibazo ni ikintu nyamukuru muri cyane muri ibi bihe turimwo. Peut-être ndahiriwe yuko mumbaje nk'ico kibazo, kuko nkuko nababwiye naho nkukurutse mva mu kigo kijeje iterambere ry'u Burundi. Nakukurutse nkora mu kigo kijeje iterambere ry'u Burundi, Agence de Développement du Burundi. Umuvuduko w'iterambere w'igihugu uriho, politiki zijanye n'iterambere ziko zashirwa mu ngiro. Nukuri kuva nko mu myaka 5-6 iheze, umuntu harabona aravye mu biharuro deja nk'ivy'amashirahamwe yugururwa mu Burundi, harabona ko hariho akarusho muri imyaka 6 nyene. Par exemple, Uburundi bwavuye kuri espérance de vie ya 57 ans, ubu turi kuri 61 n'ibice 9 espérance de vie. Iyo ni imwe mu mandisi yerekana bon akarusho kako karaza. Mugabe ivyo reka ndabivuge kandi ndabisubire, ntibigire uwo bihenda cyane, kuko Burundi buracari classe kw'isi nk'igihugu gikenye kw'isi, ibihugu vya nyuma. Donc umuvuduko w'iterambere uracakenewe cyane. Ni naco gituma ubona hariho chômage, ubona abantu abanyeshuri za kaminuza, ukabona barabuza akazi, umwaka ugahera, imyaka 2 gahera, imyaka 3 gahera, imyaka 5 gahera. Yego rero iyo byishitse ngaho onye abantu baradebukirwa, niko no bivuga, ipa de confiance, bakagerageza ati reka turabe aho haruta handi. Ugasanga rero bamwe bagiye muri Kenya, abandi bagiye muri Tanzania, abandi bagiye muri Congo. Ubu muri iyi minsi heze twarabonye twese umuvuduko w'abantu bagera muri Serbia. Reka nce nensista kuri iyo point, kuko narumvise n'abandi bindi binyamakuru bigaruka kuri iyo muvuduko, umurindi bw'umwa mwise w'abantu bagiye muri Serbia baja kurondera ubuzima. Ikintu nyamukuru novuga, kuja kurahura nta kibi kirimo. Kuja kurahura kuraba handi ubwene bimeze nta kibi kirimo. N'abatunze batunze amahera menshi bagenda kuraba muri Dubai ubwene byifashe, bagenda kuraba mu bindi bigo bene byifashe, bagenda gutembera. Mena hageze yuko ubu utafise uburyo n'amahera n'ibindi, ukavuga ati noshika i Buraya, ukumva ati nta visa ikenewe kuja muri Serbia. Nukuri ibintu byo kuja muri Serbia ndabishigikiye, kuja kurahura. Urumva rero habariho des raisons kuza kurahara, mugabo no kuza kuraba ukuntu abantu babaho. Ndaguha karorero, Monsieur Pacifique. Urazi umupira, ubu turi muri periode turi muri periode y'inkino y'isi yose y'umupira muri Qatar. Qatar abatahazi ni muri Asia, Middle East, Asia ya hagati, je sais pas, Middle East. Ifise capital yayo yitwa Doha. Naragiyeyo mu bijanye n'ivy'akazi, n'ahantu hashushe cyane. Niho ariko arabera inkino z'isi yose z'umupira. Sinzi ko mwebwe byabashikiye, ariko uravye nkajya kuri stade kuja kuraba umupira,
abafise uburyo barinjira abadafise uburyo ugasanga bubiriye ku biti barabumpira canke bari ku mpome yego rero nk'abo batashoboye kuronka uburyo igihe bavuze ati turuguruye mwinjire mwese badafise amahera baca biruka bose binjira bose nibyo byibyo byo muri Serbia entre autres no nibyo byibyo byo muri Serbia turashobora reka mvuge par exemple mperuka muri Canada nagarutse mu mpera z'ukwezi kw'icumi igihe nafatiye indege ngenda abantu bari bakite muri Serbia nukuri kw'Imana indege nafashe ya Ethiopian yarimwo abajene n'abatama n'abagore n'abana bababa 100 ndabisubiyemwo indege nafashe le 10 mushaka motohoza le 10 octobre yarimwo abajene abatama n'abana abagore bababa 100 twarabiganire nabo twari kumwe mu ndege abajene bagi muri Serbia aho cari gihe abantu bari bakigenda donc uwo murindi wariho waraboneka abo bose n'abantu cane bavuga ati reka tugurishe utwo dufise itongo iki tuze kuraba aharuta handi kugenda nshaka gusubiramwo yuko kugenda kurahura nta kibi kirimo bamwe baragenda n'igihe baba bafise uburyo udafise uburyo uzi ko uronka akarusho niho nagenda kumbure mw'iterambere ry'igihugu biraheze bigafasha iki mw'iterambere ry'igihugu umuntu agiye kurarana akarusho ukurondera uburyo bwiza amahera n'ibindi mw'iterambere ry'imbere ry'igihugu birafasha cyane nta n'umuntu n'umwe yoza avuga ati ntibifasha mu iterambere akarorero nuko mwaje kundondera jewe nagiye hanze oya nukuri tubivugisha ukuri akarorero nuko mwaje ati nanje nterere mu byo nabonye mu byo noba nzi nabonye hanze mugabo tugarutse muri pratique ya tous les jours abo barundi bose bagenda hanze babita la diaspora umurundi wose aba hanze ni membre de la diaspora urazi neza ko ngaha kuva mu myaka kuva ndibaza muri 2014 igihugu cy'u Burundi kirashigikiye diaspora na guverinoma y'u Burundi irashigikiye diaspora kira mwaka turetse umwaka wa covid waciyemo leta yarorganiza indwi yahariwe abarundi baba mu makungu nyakubahwa umukuru w'igihugu yarabakiriye ikira mwaka baza yarabakiriye akabahimiriza guterera mu iterambere ry'u Burundi iryo terambere rero riri kwinshi ntiriri kumwe cyangwa kubiri cyangwa gutatu riri kwinshi naronse amahirwe yo kuba membre de la diaspora ndazi neza ukuntu diaspora ibayeho ndabizi neza cyane ndabizi neza cyane kumbure ngebwe nyene mwarabaye hanze kandi muravuze ko baterera mu iterambere ry'igihugu kubera kino niyo bagiye batagaruka kenshi aho uranyononeye kuko sinari bwavuge sinakubwiye ko iterambere riri kumwe kabiri gatatu ibyo kugaruka turabigarukako ibyo kugaruka turabigarukako reka tubaze turabe uburyo butandukanye baterera mu iterambere abarundi baba mu makungu abo bagiye nk'abo bagiye muri Serbia mu myaka 2 canke 3 canke 4 bazoba bashoboye kwisunura mu bijanye n'ibyo kurondera akazi
abari muri espace euro baronka uduhero dukeya, abari muri espace dollar baronka utudolari dukeya, abari mu Suisse baronka udufrancs suisse dukeya. Abo bose baturuka ku miryango, urazi imiryango y'abarundi, kandi iyo miryango ntiyagiye yose. Donc birashika bakaza bararungika ifaranga kamwe kamwe ko kwigisha batoye babo basigaye, ko gusuma, ko kuvura. Ivyo bintu nabikoze mu myaka 20 jewe naraterereye mu myaka myinshi, ndakora amapikipiki, ndagura amatagisi, ndagura hamwe internet cafe, hamwe bagire bahita ngwiki cyber, voilà cyber. Ndagura cyber, ndagura amamashini yo gushona, naraterereye vraiment. Urumva nk'ubwo n'uburyo bwo guterera. Ababishoboye barubakisha amazu, ababishoboye bagira imigambi, ugasanga bari hariya mugabo barorora. N'uyu mubanyi ngaha anye ni umuntu wo muri diaspora, aba muri Sweden. Ariko ari ngari afite imigambi ariko arakora. Ako n'akarorero kamwe mu bintu umuntu bakora kubijanye n'ubutunzi. Donc kurungika amahera mu gihugu, gufasha igihugu birafasha cyane mu iterambere. Ngire ko nshemvuga yuko hariho n'ubundi buryo aba diaspora abo bagenda bashobora gufasha mu bijanye no kwigisha akarorero. Bakashobora kuza nk'amayenga 3 kwigisha kuri kaminuza, canke kwigiza mu yandi mashuri secondaire, ibintu nk'ivyo. Ivyo navyo nyene biraterera mu iterambere ry'igihugu. Hari uburyo bwinshi. Hari n'ubundi buryo nashaka kuvuga kenshi abantu batabona. Abo barundi bari hariya bari organiza mu ma community y'abarundi, ugasanga baragira iminsi mikuru, bakerekana karanga ku Burundi iyo bari. Sinzi ko mwumvise association yitwa Reunion y'abarundi bari muri Etats-Unis. Rero ugasanga baravuza ingoma, abazungu bakaza bakarorera, ugasanga baratetse indya z'ikirundi, abantu baraje kurorera, ugasanga bagize n'intambo gutamba, abantu bakaza barorera bakabona akaranga imico y'u Burundi. Ane iryo terambere uko ry'u Burundi uko rishigo. Kandi nibutse cyane yuko kenshi abarundi twibaza yuko Uburundi babuzi, ariko ubusohotse hanze no kubwira ko Uburundi abantu batabuzi bo hanze, abanyamahanga ntibabuzi, kuko babyita imvi Burundi bavuga ati sa uva hehe. Babyita imva mu Burundi bavuga ati Brunei, oya pana, Burkina Faso, Burundi. Nukuri kwa bon ndihe sinibaswa no banihenze, mvuze yuko mu bantu baba kuri iyi si ibice 99 by'abantu baba kuri iyi si ntibazi Burundi. Bisobona yuko dugikeneye kumenyekanisha Burundi mu buryo bwose, bici mu ambasade yacu, bici no mu yindi migambi. Ibyo birakenewe cyane. Yego, mbega twovuga yuko aho nyene muri ibyo bihugu byo hanze abarundi babayeho neza, kuryo kugaruka kibabera ikibazo. Ico ni kibazo ciza cyane. Jewe kugira ngaruke, par exemple, nafata aho naringeze, nafata amadolari 4,800 net ku kwezi. Aho naringeze mugabo narigeze no gufata amadolari 8,000 ku kwezi. Ufata ayo mahera, utari muri chômage, byogora cyane kugira umuntu akubwira ati genda i Burundi uza guhembwa umiliyoni, ni miliyoni, uza kuba directeur general muri ahantu muri gouvernement uhembwa 500,000 ni dolari 150 canke maximum amadolari 200. Mbwira uwo muntu nayo bari akunda igihugu gute, yoza kwemera gukorera amadolari 200, akorera amadolari 5,000.
donc icyo kiri mu bintu bimwe bituma yuko abo bantu bagenda bitokoroha kugira bagaruke je naje nyene inkuru yanje yo kugaruka izoba suje y'ikindi kibazo mugabo abantu bose bavuga ati ni kuki wagarutse mu Burundi, ni kuki waje gukorera the peanuts utwema wahurya umukate na beurre n'ibindi byose. Ico iyo yoba yindisije mugabo encore une fois kugaruka byanryoheye nashoboye gusubira kubona Burundi, ndashobora kurya gitoki agaswaga indagara no mukeke sinasubiye kwambara bya bikofero byo muri vere na echarpe ibintu nk'ivyo nabona igihe murabona ngaha twicaye neza nta bintu by'imbeho donc naho harimo akarusho mugabo kugiruze hari izindi motivation hari umuntu umunyakubahwa yamaze imyaka 2 agerageza kunzana nanka dayereka ngire ko ndamuvuge ni ambassadeur Liberamfu Mukeko yego yaserukiye Afrika y'ubuseruko, yari secretary general ya Afrika y'ubuseruko kandi yaronse yigeze kuronka amateka amabanga akiri mu Burundi. Ni nawe yatangiye kuba directeur wa API, niwe rero muri dans le cadre yo gutwara iyo API niko yarondeye abarundi baba hanze ngo bafise experience international kugira baze bamufashe gukora icyo kintu. Yamaze imyaka 2 ujya muntu n'indaheba kandi namushimiye Libera mvuge ko namushimiye kabisa, n'indaheba akwitumye arakuronka kuko buke nagiye ndiyumvira nja kuri internet ndabe Burundi abavuzi b'ingoma ibintu nk'ivyo ingwa ku bantu b'abanyamakuru nka mwebwe yego Peace TV Peace International TV ico gihe mwebwe ntimwari bwabeho hariho iradio yitwa Sanganiro Isanganiro rero ngwa kwisanganiro ndumva bavuga ati Isanganiro reka tureke kwigirira publicity voilà ntagura buhoro imyaka 2 ndavuga ati reka amahera sikintu cyose reka nsimbire Burundi ndabuko byifashe profite no kuraba aba twavukanye bashikanje na papa cyo gihe yarakiriyo ego kumbure twohava rero tuvuga ko ijya nzira yugawe muri Sebi atuyiriye nabi no icyo kibazo ni cyiza kuko ndabo tushimira n'abari bayuguruye reka dushimire n'abari bayuguruye kuko urabona abantu bararyohewe kugenda baremera bagurisha ivyabo amatongo n'iki barigurana rero abayuguruye bagize neza abayugaye nabo hariho explication hari bituma mugabo kubagenda si ikintu ciza si inkuru nziza sinovuga ko babagiriye nabi kuko bafashe ingingo babona ko zikenewe kuko kumbure bajya nabo bariko baragenda bariko batera ingorane ijya nino ugasanga bariko bagenda ari benshi batiteguye bakaja kugora ibindi bihugu mugabo harashobora kuba bundi buryo leta y'Uburundi ishobora kwiyumvira jewe no kuri yoba nafise ubwo bushobozi nofasha abarundi benshi uko nshoboye kubatora hanze za Russia za Chine za Canada za Suisse za Amerika no bigira umugambi ni nka investissement y'igihugu kuko uravye neza ibindi bihugu byinshi cyane dutangurire kuri Ethiopia aba Ethiopia bari mu bihugu byo hanze ni benshi cyane akaraga ko muri Ethiopia kakwiye hose ufasha aba Nigeria abo muri Ghana abo muri Kenya abaganda ni ahubwo twebwe nuko usanga nyene tuba banyuma ahubwo no kuja hanze turabanyuma abandi n'abarabo n'abandi usanga baragiye baguma bagenda ntiho cumbwira rero ati abarundi bagize nabi
abandi bagenda buzuye kabisa. Rero kumbure byari bikenewe ko inzira ya Serbia yugagwa kubera les conséquences. Mugabo ndibaza ko umuntu yoraba buryo hoba izindi nzira zirashe nziza abantu bashobora kugenda bakagenda neza baronse amaburse bagiye nk'abimukira batarinze guca mu ngorane nyinshi nkuko twazumvise rimwe abantu bagenda mu ijoro n'amatoroshi abandi bagakomereka ibintu nk'ivyo. Abarundi ico kintu ntibiberewe ko bibashikira, kandi nabo numva yuko bagize ingorane byarambabaza. Kujeri nkuko nakubwiye nafashe indege ndagenda nakigwa n'abazungu batandatu kuri aeroport nshikira mu muryango w'abazungu. Uwo umuntu yari yaronse prime Nobel, si benshi baronka izo chance. Ego kumbure turiko turabona ibi programme ya Amerika, urabona iyi programme ya green card, iyi favere itangwa kugira ngo baba mu bihugu bitandukanye bashobora kuja muri Amerika. Ego ubushize nabonye no kuri BBC na Canada ngo irakeneye abimukira bashobora kujayo. Mbega n'urukundo bakunda abandi canke harimo na politiki? Mushinga ntahe Pacifique, urakoze kumbaza ico kibazo. D'abord programme ya green card ni programme yo kwimukira muri Amerika. Abantu bariyandikisha ni nka lottery. Lottery sinzi ubwene bayita mu Kirundi, mugabo ni nka lottery, abacagwe bakagenda bakaronka visa y'imyaka 10 kuba muri Amerika, kenshi baca babayo. Muri Canada ndakumenyesha yuko Canada nico gihugu mu bunini ca kabiri kw'isi, gisumba Uburundi inshuro 337. Ufata Uburundi bumwe ubukube n'ubundi bubiri bube butatu bube 10 bube 100 bube 200 250 mpaka 337. Bisobanura ati ahantu kanaka ho muri Canada ari saa 3 yo mu gatondo, ahandi abari saa 6 mu gihugu kimwe. Ni igihugu ca kabiri kw'isi havuye Uburusiya. Uburusiya ni bwa mbere. Ni igihugu kinini. Ubu muri Canada turi kuko ndishiramwo ndafise ubwene guhu muri Canada turi miliyoni 37 n'igice zababa 37. Ni kuvuga inshuro zitatu abarundi turi miliyoni 12. Inshuro zitatu mu gahugu gato ya Burundi. Ako cyo ni igihugu gifise 337 fois plus grand que le Burundi, kikaba kirimo gusa abarundi inshuro zitatu. Ni kinini cyane cyane gose, nico gituma cyashizeho programme ya Citizenship and Immigration Canada, zadire kwimukira muri Canada no kuronka ubwenegihugu muri Canada. Ni programme officielle ya guverinoma ya muri Canada kwimukira muri Canada. Rero abantu benshi barakunda kugerageza kuja muri Canada. Abarundi abari nga anye bo abumvise ngo abamenya ko abo tuhura nkababwira ati i Toronto bama baje bandondeye ati tufashe uduhe invitation dufashe tuje muri Canada. Hamwe nizere ko abariko barakurikira ikiganiro batace baza ati ndabafashe kuko ntivyoroshe, mugabo bamenye yuko hariho programme yo kwimukira muri Canada. Cyo kimwe na Australia d'ailleurs. Canada, Australia, Nouvelle-Zélande hariho ama programme yo kwimukira hariya kuko ni ibihugu bininiya bitafise abantu benshi. Mugabo kugira wimukira hariya harimo condition menshi. Mugabo kugeza ubunye usanga abashinwa bashaka kuja muri Canada, abahindi, Pakistanais, abanyafrika, abo muri Amerika y'Epfo, muri Colombia, Peru, Venezuela, Brazil, Mexico, bose usanga bashaka kuja muri Canada. Rero
kugira ucagugu uje muri Canada hariho amakondisiyo utegerezwa kwiza. Bo naragerageje guhanura abagenzi bamwe mu bwende baje muri Canada bariyo hariho batatu bariyo nafashoboye kudirija nimba atari banga kumbure ari cyo ngo bitubwira ko kubere n'abadukurikira izo nzira zishoboka ko numva atari bibi, inzira zishoboka zo kugira ngo abarundi bashobore kuja hanze bisununure zibiri canke zitatu kugira ngo nabo bazumve bashobore kuzikorera. Ego icambere nuko surtout abajene bashobora kumenya kiyo programme yo kwimukira muri Canada iriho. Abana shobora gutwa abana sinabatwaye narabahanuye. Ego baca programme yaraje no kurondera kuja kwiga muri Canada. Hari ama programme international des étudiants internationaux. Bashobora kuja kwiga muri Canada. Habwo ndibaza ko PITV inahiriwe kuko mumwe muri abo natwaye agira PhD agira doctorat muri physique muri université Montréal yitwa École Polytechnique de Montréal muri uku kw'icumi na kabiri azabaranga hari Bujumbura. Wow. Donc mashobora kumwakira ndashobora kumubwira mukamwakira mukamubaza akacagira ko gahanura n'abandi. Ego donc hari kwimukira nkuko hari kwimukira ugiye nkuja gukora donc de travailleurs qualifiés bashobora kugenda bagakora naho nyene hariho selection hariho site kuri internet yitwa Immigration and Citizenship Canada. Hariho information zose ubwene wo kwimukira muri Canada mu Gifaransa no mu Cyongereza. Ico gutangaza nyakubahwa Pacifique nama nabibwiye abanyeshuri benshi ariko ndababara kumva umunyeshuri yarangije kaminuza ambwira ati nagiye kuri rya site byamvanze. No, sois patient, genda usome byose biriko uburyo bwose umuntu ashobora kwimukira mu Canada genda ubisome. Ucyo kumva ngo byakuvanze tu ne mérites pas d'être d'aller au Canada. Guma nganye ugende Cyandajuru ugende Ngozi ugende Muyinga uze kuri Mibijumbu uko ntubu uri qualifié kuja muri Canada. Genda urondera information hanyuma ubikurikize. Niwagira ingorane hamwe ufise ikibazo uje umbaze. Eka ngire ko ndakubwira yuko ndababwire desha n'abatwumviza ko bigenze neza nkaba mu bahi nkaronka amahirwe ndi mu bantu bari bansabye ati nandike nsabe kuba consul honoraire wa Canada mu Burundi. Rero biri muri procedure bishobotse arigeno baje consul honoraire abantu rero bazoza barondera information de manière officielle kuko nzoba nimitswe n'igihugu ca Canada na gouverneur general ujya mu tama Trudeau mwabonye Justin Trudeau yabyemeje mugana gouverneur general yabyemeje. Mbwa uzoza wese arashobora no gutanga ama information sije gusa. Ego mbega none mwatubwiye ko mufite ubwene gihugu bwo muri Canada hari ico bibafasha kinini kirengeye abatabufise. Bon, ico kibazo mbajije ndibaza inyishu wo yishura umbajije ti eske hariho intérêt yo kuba nyene gihugu mwene gihugu muri kuronka ubwene gihugu muri Canada kuruta bata office. Mais évidemment que oui, évidemment. Non mais nom de Dieu. None ni kuki abantu bashaka kuja muri Canada batagumanga nuko hari intérêt. Mugabo nk'ubuzereka ndazishira an exergue mvuge ntanga uburorero. Iyo ufise ubwene gihugu muri Canada uraronka ama avantage ya bene gihugu muri Canada. Ndabwiye mperuka muri Canada kuvugwa navuriwe ubuntu.
kwisuzumisha namagenda kila mwaka nisuzumisha ku buntu. Ica kabiri ufise ubwene gihugu bwo muri Canada biranditse no kuri passport. La reine aheruka kucikana kwitaba Imana haranditse ati turasabye abantu bose bo kuri immigration zose baho uburenganziro uyu muntu afise iki gitabo bamworohereze bamugwe hafi agize ingorane. Sinzi gutahura ico bisobanura no fata passport nkabisoma neza uko biri kuvyanditse shaka no kuvuga bifise avantage. Uretse yuko ufise ubwo bwene gihugu bufise assurance donc bufise couverture ya medicale n'ibindi byose uba mu gihugu nko muri Canada par exemple amatara ntacika nkuko acika ngaha biko biraza abantu barejiteze ntibanywe nabi biko biraza kabisa. Kandi reka nchimvuga yuko kabisa dushimira leta y'u Burundi mu makigo dikiragira kugira ngo energy ibe nyinshi ntabe amadelestage hanyuma abayikorera twabo bacishije mu muyaga nkuba n'abanyabasho kudukora boroherewe. Mwe ico ndashaka kubwira nuko nkubu no munsi nshatse kuja mu Bufaransa ndarihabiye ngaca ngenda ntabyo guca kuri ambassade y'u Bufaransa ngo mpa visa niki. Nshatse ubushize nagiye mu Buyapani bamenye ko mfise passport muri Canada banshira muri business. Abandi bose bari bagiye babaganda b'abanyarwanda b'abakenya n'abandi bari muri economy zendi muri business. Ngi muri America ngenda ko nshaka, muri Finland ngenda ko nshaka, bigo byose bya Europe ngenda ko nshaka sinkinabiza. Ivyo ni byanakano ni ikintu kinini ni intérêt ni benefits ukuntu umuntu aje kubivuga. Unasibye yuko ngiye hariya binyorohera kuganira n'abaguzi tunga bahariya ndababwiye ati mwozana imigambi mu Burundi kuko burya uvuye ngaha mu Burundi ukagenda kugira promotion mu bazungu ubabwiye ko uri umunyakanada ufise ubwo n'ubwene ko muri Canada ibyo babwira babyuha cyane kuruta umuntu ndamaze kubibona cyaranashitse dayere ndaza nduhera dukiye ku Burundi tuza ku Burundi nuze bo ibyo sinshatse kwigaruka. Ego hanyuma kumbure turangiza kino kiganiro kumbure tuzogaruka mu tubwire nibindi aho yamugarutse mu bunzo ca ndabaha facture. Ego hanyuma imibereho ego hariya hanze kubana n'abazungu n'abantu mudasangira uko nta ntibihungabanya ubwigenge bw'umuntu. Birashobora guhindura umuntu kuko usanga imico ari different donc le plus longtemps bahariya rahinduka mugabo nkuko bizi peut-être ndabishire ko agakwego canke underline abarundi muri rusangi ntituri proactive ntituri genda urondera ibintu oya turaguma hajya tukavuga ati bizoza hari abantu bito babizoza ndabyo ndamaze kubibona nkuko nakubwiye hari muri abo bagiye baciye muri Serbia barambwiye yuko bari barata abarundi nitwe turi nyuma abandi bagiye kera baguma bagenda basohoka bindi bihugu bya Afrika benshi baragenda bagwa abarundi nibo bakeye bona ko ndakubwira ibijanye n'abarundi ubwene mu kwintegra mu yandi ma communauté yo bari kenshi usanga bari muri groupe zabo ugasanga niburi bagize effort usanga biintegrena mu izindi communauté z'abanyarwanda canke abakenya canke abandi birabura birabagora kuca muri communauté z'abazungu. Ivyo ndabivuze nk'ubizi neza uzugenda uraraba nagohaye akarorero y'ikintu zeye ka fete nagiyemwo Montreal bari bateguye imbyino abagore
ingoma danse culturelle abajene bategura intambo me nagiye nsanga n'abanyamahanga babaye invite hari nk'abantu barenga 100 muri bo abanyamahanga bari bakiya cyane batarenga 10 aho niho ingorane ziri jewe narashoboye icyo gihe ngiye nashoboye gutwara abashitsi 5 don abazungu 4 plutôt 6 abazungu 4 n'umusenegale perezida w'aba communauté ya diaspora yo muri Canada n'undi musenegale uwo munsi ni nashoboye gutwara abanyamahanga 6 ariko ntibitahuka sindahura ukuntu umuntu ashobora kuba mu gihugu nk'imyaka ishika 20 ntagira abagenzi yemvita ku munsi mukuru w'abarundi kugira babone imbyino bari ibyo kujya by'ikirundi babone abavuzi b'ingoma ibintu nk'ibyo ego ibyo rero bisanga hose hari ma community y'abarundi haba muri Canada haba muri Etats-Unis haba muri Suisse mu Buholande mu Bubirigi ho ntuvuge mu Budage cyo kimwe usanga abarundi dufite ingorane zo kuyadapta muri community jewe nagize chance yo kugenda aho nagiye hose nagenda muri community yaho nakubwiye ko nize muri Senegal kugeza aho mba élu président w'aba Senegal abanyeshuri b'aba Senegal ntowe n'aba Senegal i Geneva nashikiye muri campus narindi natowe kurongora kuba président w'aba pensionnaire kuri yo campus i Toronto ayo nagiye narigeze kuba même élu global citizen mu kinyamakuru cyitwa Outpost magazine ci Toronto ivyo ni ibintu umuntu ashobora kubona kuri internet kuko urindi uba nome global citizen nuko uba wemplika muri community nagize gutwara igisata ca equipe ya France y'abajene b'abafaransa baba i Toronto mba coach ya babo kuko urindi uba coach w'abafaransa ntibiza gutya murabanza mukamenya namwe gakina mukaza kusangira bakakumenya ibintu nk'ivyo kugeza abakuno ba coach muri make bororero ni bwinshi cyane mugabo novuga yuko urwaruka ruvukira yo rw'abarundi gwo ruragerageza kuyintegra kuko usanga bagira bagenzi aho biga aho bize ibintu nk'ivyo ugasanga kameme bariko bari integra si cyane naho nyene mugabo hari akarusho ego mbega kumbure turumva yuko mwaciye ahantu henshi muri ko muraraba pardon turumva yuko mwabaye ahantu henshi hatandukanye muri ivyo bihugu nyene kandi mwaciye ahantu hatandukanye mukora n'ahantu hatandukanye mbega uravye abantu bavino muri ibi bihugu vya Afrika canke mu Burundi barize bafise na diplome wanashaka hanyuma ugacugereranya n'abari hariya bigi hariya iyo bageze hari ubuzima bugenda gute nico kimwe canke hari akarusho kaba babaye vuri hariya nabino bavuye ino bimeze gute rakoze nyakubahwa Pacifique kuri ico kibazo kandi ndibaza ko ari byiza yuko abariko baratumviriza badukurikirana bomenya itandukaniro rihari nko mu Barundi bashoboye kugenda hanze bari zino n'amadiplome yino n'abarundi basanzwe barigiye hari n'amadiplome hari itandukaniro rinini cyane gose hari itandukaniro rinini cyane kuko niveau d'éducation niveau d'enseignement yo mu Burundi niya hari yasico kimwe nivyo hari ibintu vya specialisation cyane kurutino mu Burundi usanga wiga byinshi ugakoresha bikeya me nana kubwiye ko deja no kwintegra muri community baba barimwo bitoroshe abo nabo bakagenda hariya d'abord bagiyo ngorane yo kwintegra muri community utintegra muri community nturonka kuko akazi canke girande me icya kabiri usanga n'igifaransa bavuga batagishoboye n'icyongereza bavuga batagishoboye ukaje usanga birabagoye donc évidemment bagi muri competition yo kurondera akazi
kajanye n'amadiplome yabo usanga kenshi atari bo baba mbere bakaca usanga rero hariho ubundi buzi baca bajamwo butajanye n'amashuri yabo ugasanga bari mu tundi tuzi two kuba security cyangwa two gukora muri izine gukoresha amaboko ibintu nk'ibyo mugabo hari abashobora kuba bafise experience barabaye nk'abigisha bakaminuza ngaha anye bagashobora kujikisha nebe bagashobora kwigisha n'ibyo bize na domaine bakoramo ngo kenshi sibyo bishika ngaho dufashe rero nko muri Canada je nimukiye muri Canada nk'uwimutse dans le cadre ya immigration ko nimugiyeyo mva muri Suisse byaranyoroheye cyane gose mu bisanzwe ushize muri Canada icyo bakubaza ati uri kwasaba akazi bavuga ati urafise experience professionnelle yo muri Canada urumva rero ntabwo yufise kenshi hariho abantu benshi bimukira muri Canada bahora ari abaganga basatura abantu ariko ugasanga muri tontatora tagisi aho ni beaucoup plus spécial kandi spécifique kuko muri domaine médical hari anye naho bino nguri docteur wapi kabisa ni buri ushobora kwiga kuja a jour kugira wiga ibyahariya na imyaka nk'itatu kugira ushobore kuba muganga ndafise umugenzi twigana yiga Dakar yavuye Dakar ari docteur ubu ari muri Etats-Unis ari muri domaine médical mbwa ntihegeze sa nk'umuganga donc rero hariho vraiment la différence ibyo nivyo abarundi bize hariya bobo byopfuma bashobora kuronka akazi facilement kuba bafise le même niveau même compétence nk'abandi mugabo naho nyene ushitse mu bihugu bimwe nk'Ubufaransa bakumva witwa ndi ku mazambo canke ntidendereza kuri CV nabashaka umuntu yitwa Wolfgang ujya yinjiza abantu arashobora kukushira iruhande umunyafrika sindamukeneye mu Faransa byama byashyize no mu bindi bihugu byashika buhoro buhoro bya racisme mu bintu by'akazi rero muri make nuko nico no kwishira ku kibazo cyawe yego kumbura hari ikibazo twigeze kuvuga c'abantu badashaka kuza badashaka kugaruka baragiye hariya bagakora bakagira gute niye politike igihugu cokoresha kugira ngo abo bantu bongere bakumbure canke bongere bagaruke mu gihugu c'amavukiro gufasha ico kibazo ndagishimye cyane ico kibazo ndagishimye cyane kandi ndibaza nimwaro nk'uburyo muze murondere nk'abakozi muri ministère des affaires étrangères de la coopération et développement mubabaze uko bakorana n'aba diaspora hari anya kuko hariho direction générale ya diaspora ijeje gukorana n'aba diaspora hari ni très important hariho igihugu nka Senegal gifise ministère ya diaspora ni très important yuko igihugu gikorana n'abarundi bo mu mahanga guverinoma y'u Burundi yaratanguye hariho de politique nationale ya diaspora ubu unye biko biraza urabona ko kira mwaka haba iyinga ryahariwe a diaspora so kurunya kwigendera inkuru nziza yarabitanguje ananagira na moralisation hari ni journée de moralisation y'abarundi bashoboye kuza baraza ni byiza cyane yuko abandanye iyo politique yo gukorana na diaspora ijejwe gukundisha igihugu abarundi bari hanze ijejwe kubahimiriza kuzana imitahe ijejwe kubahimiriza guterera mu iterambere ry'igihugu ivyo ni ibintu nyamukuru kabisa mu bindi bihugu diaspora ni nk'igisata kindi cha investissement
ko tuvuga tourisme, ko tuvuga butare n'akataka, ko tuvuga industry. Hari ibihugu byinshi bifise muri GDP muri mu butunzi bwayo uruhara rwa intererano ya diaspora ari nini cyane, nk'igihugu cya Cape Verde cyo kibere nk'uko abakenya bari hanze baza n'ubutunzi muri Kenya ni benshi. Ndibaza ko mu Burundi biratanga kuza, mugabo ndibaza ko tutabishira imbere cyane nk'uko byari bitegezwa kuba uko je nube no byipfuza. Bose vere ndiko ndavuga nk'umu diaspora. Mu diaspora kugira umuzane no kubanza kuganira nawe. Nukumenya yuko ahembwa ibihumbi 5 hariya by'amadolari, ngaho zo kumuha 1 million. Ukigora kandi ukanamuha n'izo miliyoni 10. Ukazimuhemba omwe n'amezi nangahe gasubira kagenda. Bon, igihugu kibanye cy'u Rwanda cyama cyabikoze. Nk'umuntu yatwara Rwandair n'umunyarwanda yaminuje amashuri, yarabize ibintu bya management. Yaje yahembwa autour de $15,000 ibintu nk'ibyo. Hariho abanyarwanda benshi baza gukora baba muri diaspora bakaza nk'imyaka 2-3 bariho benshi kandi barafasha mu iterambere ry'igihugu. Rero abo bantu no kubazana mugabo ukabahemba differama. Utashoboye kubahemba differama ukarondera nk'ikindi gihugu kibaguhembera birashoboka. Mais oui. No. Hari uburyo bwinshi, amarari ku isi ni menshi. Murondeye tubwi ibihugu bigenze. Mukabibwira ati dushaka kuzana aba diaspora bashika nka 200 mwa selectionné pour 2 ans. Ariko ntidushoboye kubahemba. Bakeneye aya naya. Baje gufasha iterambere. Hari ibihugu vyotera kubahemba biroroshe cyane. Nk'ivyo ntibashobora kenshi tukunda kutabyiyumvira. Kasanga rero haje nk'abarundi 200 baje kumara iminsi ngaha imyaka 2 mu Burundi baterera. Jewe bon sinshaka kwishima mugabo ni quelque part ni sacrifice nakoze mugabo naryohewe kuko nayamaze imyaka 35 hanze. Ibyo byaramfashije. Ni hariho nk'ikintu nako naganira n'umurundi wo muri diaspora aba muri Swede. Umurundi yaravuze ati harageze yuko natwe abarundi dutangwa kuja kwemvesisa muri Europe. Ampakarorero. Uwe yarashoboye yabaye muri Swede kwiga gutwara bya bikamyo binini. Biva muri province imwe bikagera mu bindi. Transport. Transport ya cargo yo kwibarabara. Yaravuze ati harageze ko aba operateur économique abaguze tunga b'abarundi boshira hamwe amahera bafashe miliyoni 2 z'amadolari. Barashobora gukira compagnie hariya. Bafashije n'uwo murundi yaba hariya yafise ubwene bw'igihugu hariya. Iyo compagnie ikagira nk'amakamyo 200 azagira transport. Birunguka cyane gose. Kandi iyo compagnie kubera bari kakora ucurondera abashoferi b'abarundi bavuye Bujumbura mukabigisha bararonka visa yo kuja gukora hariya. Katwara nk'abajene bashika 200 ukabigisha gutwara ibikamyo bakagenda gutwara ikamyo hariya. Ivyo muri Canada bama babikoze, hari ibikamyo biva muri province bigenda mu bindi canke byinshi biva muri Etats-Unis bija muri Canada. Abashoferi barakenewe cyane gose. Genda kuri internet urabibona. Ako nk'ivyo ntibishobora kutuzamwo kuko Umurundi yamenyereye kugurira hoteli kuko nyaka yuguye hoteli yamenyereye kugurira hoteli nawe agiye hoteli. Kandi azi neza yuko ingenzi atari kirenga mu Burundi. Iyo taux d'occupation y'ihoteli ari ntoya cyane. Occupancy rate y'iyi hoteli ni ntoya cyane. Mwaka usho guhera aronsa abakiriya tuvuge minimum 10% yabo yategeze kuronka ibyumba ukasanga biri vide. Usanga rero n'abakozi ni bakeya ibintu nk'ivyo. Hariho ibintu byinshi cyane umuntu ashobora gukorera ko
igihugu kigatera imbere n'ingoga ego kumbure reka tugaruke ku kuntu mwaminuje kuko navyo nyene c'est très important mwize amashuri menshi muraminuza docteur oh yesu sukuminuza ntaketere bandanye ahubwo ngira ngo mwarushije no kuminuza oh yeah ego kuko kuminuza womenga ni kaminuza mugabo urumva mugeze kure byagenze gute kugira ngo mwige amashuri angana gutyo bon kuminuza déjà c'est trop dire mugabo novuga yuko hari kubaza guheza amashuri no kuronka ama experience bige navyo ni indi diplome kuronka amashuri no kuronka experience y'akazi jewe urumva sinzi ko nabivuze yuko navuye ngaha ngenda kwiga muri Congo mba muri Congo ngenda kwiga muri Dakar ngenda kurangiza i Geneve nari impunzi donc ni haser yandihiye gushika mpejeje masters mugabo kubera nashoboye kwintegra muri société y'abanyeshuri muri communauté y'abanyeshuri hariya nkaba élu président du comité national ya ASEC byarampaye visibilité ko no bivuga byashoboye kumpa visibilité cyane kugezaho ubwa mbere nagiye muri Canada nagiye ndi chef wa délégation y'abanyeshuri bagiye muri Canada mu nama yabereye i Quebec nagiye ndi chef wa délégation rero kuba president byabaye visibilité ngira réseau no havuyemo umwana umwe uwo muntu nashikiye ko yandiye bourse ngiye i Geneve donc nagize imana rero yuko bana n'abazungu cyane gose abarundi bose bari Geneve babikubwira babikubwira ko nagendana n'abazungu nakoze mu buzi usanga ndi umwirabura jenyene sinzi nabikubwiye naheje amashuri ncana gukora muri Nations Unies i Geneve reka peut-être mbwire n'abantu batwumviriza yuko i Geneve après New York niyo centre international ya Nations Unies kuko uhasanga ibisata byinshi bya Nations Unies aya ma organisation ari ngaha mu Bujumbura usanga hariho aba représentants pays menshi ari i Geneve akarorero OMS Genève Organisation mondiale de la santé et OMC Organisation mondiale du commerce Genève HCR Genève Bureau international du travail niho nakoze Genève HCR et Genève Organisation mondiale de télécommunications et Genève et OMPI Organisation mondiale de la protection intellectuelle et Genève notre tundi d'organisation de muga dukomeye nka twa Amnesty International twa Human Rights Watch turafise bisaza i Genève inacho gituma ngo Burundi leta y'u Burundi irungitse umuntu kuba ambassadeur wacu Genève tegeza kuraba ati turungitse umuntu bishoboye kabisa kandi binashoboka bakashiraho nk'abakozi ba ambassade bashika 10 kuko niho ugira resultat ushobora kuvugira Burundi ugashobora no gusabira Burundi kuko usanga uri ambassade hari anye bagutumira mu nama muri OMC bagutumira mu nama mu OMS donc utumirwa henshi hashoboka kandi uri umwe cyangwa mukaba babiri ntivyoroshe aba ambassadeur baduserukira i Genève bo bihamya babikubwire je narabayeyo nabibonye ndabizi ibindi bihugu nk'igihugu cy'u Burusiya wasanga gifise abakozi bo muri ambassade barenga 40 mais oui kurondera uburyo ikindi kintu kandi gishoboka nuko naho ndabona ntidukenye tuvuga ngo turakenye ntidukenye cyane ubutunzi bafise muri Tanzania nibwo natwe dufise muri nibwo dufise
ifu kubukoresha kuburondera ibintu nk'ivyo no kugira gestion y'ubutunzi dufise no kusabika kwegana twese mu kuduga hejuru kuko usanga abantu bafise amahera ari baki ugasanga dayeri bamwe bayashira mu magunira hariho nigeze kubona mu makuru ifoto y'abantu y'amahera yaboze bakuye mu magunira ibintu nk'ivyo bon bref ni hariho kintu dushobora gushikako dukoresheje twishimikije abandi ibindi bihugu bitunze biroroshye cyane kuronka imfashanyo ziri orienté par exemple muri education kuronka amabourse biroroshye cyane sufi kumenya kuyasaba no niba Maroc gishobora gutwara abanyeshuri nka 50 baronse bourse zo kuja muri Canada Quebec kwigariya ubu nubwo buramina 200 bivana n'ubwene babisaba bivana nuko ukuntu tubirondera naho nyene jewe narigeze kwiyumvira yuko par exemple hoba inama agaforum gatoya na guverinoma ya Quebec agaforum aho turungika abantu nka 10 b'u Burundi muri mine régie des eaux muri présidence muri enseignement kugira bahure n'abategetsi batwara Quebec ivyo sinabikuye mu mutwe byama bikorwa n'ibindi bihugu ugasanga rero bashoboye kuronka nk'aba expert baba Canadien baza pour mezi 3 canke amezi 6 nk'imfashanyo bakaza kudufasha kwiga ibijanye no gucukura nickel par exemple kurazi Canada capitale mondiale ya nickel muri Canada mu gisagara bita Sudbury nta nuko tukurahera mvuyeyo nukuri nari Sudbury ivyo nivyo ni ibintu bishoboka tubisabye birashoboka c'est pas impossible ndiko ndavuga Canada ko ndayizi mugabo tuvuga Uburusiya tuvuga n'Ubushinwa tuvuga n'abandi nari navyumvire kandi navyumviranye n'undi mwene gihugu muri Canada nyene w'umuzungu turaraba dusanga vyo twara iyo organization yose nk'imiliyoni miliyoni bon twari twavuze turu y'amadolari 230 kugira ico kintu kibeho itike y'indege amahoteli bya protocole ariko uburyo bwarabuze bwo kushobora kugira iyo projet alors que mwemeranije na ministre wa education muri Quebec mukamukonvenka ashobora guhanga amabourse 200 abanyeshuri amabourse 200 abanyeshuri b'abarundi bagiye kwiga hariya amabourse 200 ntahuriye na $23,000 byari gutwara iyo projet yose yari gutwara ntaho bihuriye $23,000 ni bourse y'umwana umwe na nyene ntakwiye ariko ntibyashobotse tout simplement il y a un problème monsieur Pacifique il y a vraiment un problème hariya chaque 2 ans ama université arahindura ama parc informatique ama ordinateur ama imprimante 2 ans kacu usanga bazirungitse mu bihugu bidatunze nka za Haiti za Colombie hariya muri Amerika Latine kuko bo bazi kuza kubirondera chaque 2 ans turashobora kuronka par exemple ama conteneur nka 10 yuzuye ama ordinateur uko propose mu ma université Ngozi hehe Gitega kwa problème dufise nuko est-ce que turashobora kuvyibaza tuzi ko bibinabaho nkaho je ni ryambere ndavyumvise we ni byambe byumvise birabaho abandi babigira abandi barabigira bicangira ngo kumbure muri diplomasi ni bice muri diplomasi nk'iyo forum nari ndakubwiye ni promotion des investissements ni promotion bwana diplomasi irafasha kuko encore une fois dufashe
promotion des investissements, igakorana na diplomacy, igakorana na diaspora. Kandi nicyo kintu nanibaga kuvuga. Diaspora hariya ibiziro miliye. Yego. Ibize ama entreprise akomeye. Ibivuga ni ururimi rwa hariya. Irashobora kugira promotion hariya anye. Basanga abantu bamenye Burundi, kasanga imitahiraje mu Burundi. Mugabo kugira iyo diaspora tuyikoreshe nizo ngorane kuko ifu kubahemba nko nifu ifu gusora amahera. Utaronsa sohoka nturonka kinjira niko byifashe. Niko bimeze. Ego. Reka tubashimire ko mwatwemereye kuganira. Oya natwe turabashimiye cyane ko mwaduhaye aka kanya mukatugendera. Yego. Ndibaza yuko nundi munsi munkeneye nzobitaba. Hanyuma nshimire abadukurikiranye. Nizere ko bahari cyo bungutse muri iki kiganiro. No hanyuma kabisa je nzocitaba kandi ni kubuntu kabisa nta fagitire nzobarungikira. Oya gusa je muzongurira icapati n'amata. Yego ntaco wobwira abajene none badukurikiranye kajambo kanyuma. Canke abajene badukurikiranye bon c'est vrai niba hari abadukurikiranye kandi ndizera ko bariho icyo nbabwira d'abord nuko bo kwijukira kurondera ibintu bakareka kwa mabavuga ati nta kundi ngo niko bimeze Burundi burakenye ibintu oya bakaba positive bagahaga kurondera ikintu bakijukira kurahura gusoma kuganira kuri internet hari information nyinshi cyane zobafasha hanyuma ikintu nyamukuru naho nyene bakijukira kuja mu association kuja mu gukora utugambi twabo bakikura mu ico cyumba cyo kuvuga ati ndafise diplome ya kaminuza nzoronka akazi muri leta. D'ailleurs vraiment rakangira ka critique gato mbwa bambabarire abari ko baratwumviriza nk'ibice 99 yabari ko baratwumviriza nta muntu azi capitale ya Swiss. Ndamaze kwibona aho ngenda ndigisha mbanigisha bangene mu conference ndabaza la même question ku banyeshuri biga muri kaminuza benshi bakubwira ngo ni Geneve ariko wewe uri kuratwumviriza no munsi capitale ya Suisse si Geneve kandi ntayo mvuga ndabaye DAD mugende kuri internet murayimenya muyirondere capitale ya Suisse. Hanyuma bon nukuri kabisa bagerageza kwijukira gukora utuzi twabo hamwe be TV Peace TV Peace International TV mugambi sasa secteur privé kandi ni kintu ushobora muteye imbere mu karongo uburyo mushobora gusanga muteye imbere mu gutanga amakuru no mu gutanga n'ubuzi kuko hari abanyeshuri bakeneye stage biga muri communication bakeneye ama stage ibintu nk'ivyo ni kuba ciza cyane. Donc abantu bakaza bagenda mu migambi itandukanye ni nta ku byaraheze aho vuga ati ndafise diplome nzoja gusaba akazi muri leta no. Il faut dépasser ibihugu byose byateye imbere ntibyateje imbere na secteur privé. Ni ngombwa cyane yuko abajene bijukira kuja muri secteur privé kandi akandi kantu nashaka gushira ko mu bajene b'abarundi bareke kuza barihutira kurongora vraiment. Je suis désolé bareke kuza kurihutira kurongora babanze birukire gutunga kurongora ntibitumwaka gutunga biratumwaka fo kurondera kubanza gutunga uronsa amahera akwiye akariho bibaza kuba gushinga urugo kuko n'ibyo birakenewe twese twabyawe n'abashinze urugo birakenewe mugabo kenshi kumaze kubibona urarongora utaraheza n'amashuri ugaheza amashuri ufise abana batatu bagwara ukabura icyo ugasanga uriko urasaba abantu hirya nino
ivyo ntibabibona cyane yuko birakenewe navyo nyene ko ndibaza ni ikindi kintu kibazo umunsi umwe mwabona mufashe umwanya mubihamagara tukagerageza ku refreshisa kwimvira ensemble orientation twoha abajene bijukira cyane kuza bararongora. Reka dushimire abakunzi ba PITV mwabanye natwe muri kino kiganiro, turamushimiye n'umutumire wacu, twizera ko mwatahuye ibintu byose n'ibindi kumbure tuzoza turaganira n'umutumire wacu kuko urumva ko yabitwemereye. Tubashimire mwabanye natwe, ntimwibagire kugira subscribe kugira ngo ibi biganiro byiza muzohore mubironka ku bwinshi. Turabashimiye naho ubutaha, bye bye.